Ndabaramukije mwebwe mwese mwahisemo gukurikira no makuru tubashikiriza ariko no munsi agizwe n'ingingo nkuru zikurikira ngo haracariho ivyo gukosora kugira bikunde kwitegeko ryemerera abakukuruke kuronswa pension ingana n'umushahara bahembwe mu kwezi kwa nyuma imbere yuko bakukuruka rishigwe mu ngiro bikaba vyavugiwe mu ntara ya Cibitoke n'umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye hari mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye kuri uno wa mbere urwego sense rucungera ingena makuru atangwa nago guhagaritse indirimbo zirenga 30 zivuzwa mu radio n'amateleviziyo akorera mu Burundi mu kiganiro n'amenyesha makuru kuri wa mbere urongoye urwo rwego yasiguye ko izo ndirimbo zitosekaza imico n'akaranga vy'igihugu muraza kubikurikira mu idonido ryano makuru mu kanya. Ndasubiye kubaramutsa ngo haracabuze itegeko rishira mu ngiro ingingo yemerera abakukuruke kuronswa pension ingana n'umushahara bahembwa mu kwezi kwa nyuma imbere yuko bakukuruka bikaba vyavuzwe n'umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta kuri uno wa mbere mu kiganiro c'abavugizi b'inzego zitandukanye mu ntara ya Cibitoke Prosper Ntagwamiye akaba yasiguye ko hakiri utuntu bategerezwa gutosora. Nivyo iryo tegeko ryarizwe mu nama shikiranganji rivuye mu nama shikiranganji raja mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka riremezwa nyene cubahiro arashira ku mukono ubu rero hasigaye ko hashigwa ko umukono itegeko rishira mu ngiro mu gifaransa nebo bitomoka neza bavuga texte d'application kuko iyo ntumbero itegeko ryafashwe ritanga intumbero nyamukuru yuko caciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu yuko umukukuruke yohabwa agashahara kangana n'umushahara wa nyuma yaronse ahembwa. Iyo nteguro rero yarizwe mu nama shikiranganji ariko hari utuntu bayitosoye hari ingingo zibiri sindi buvuge ko zivuguruzanya ariko zitumvikanye ko neza barashizeho umuguro zitomora kugira ngo iciyumviro canye n'icubahiro umukuru w'igihugu koko kije mu ngiro. Nibaza ko mu misiza iyo nteguro nayo nyine izosubira kugarukanwa mu nama shikiranganji hama niyemezwa na kuri kwamye izokija mu ngiro. Burya integuro y'itegeko ifata umwanya muremure. Kenshi haiteko igwa mu bahinga ikaja mu nama shikiranganji ikava mu nama shikiranganji ikaja mu nama nshinga amateka na nkenguza amateka ikaja ku mukuru w'igihugu igashizwa ku mukono hakaba n'indi tegeko ishira mu ngiro. Iyo umuntu ariko arabivuga umenga biroroshe ariko nagomba babwire ko ari gusanga byafasha umwanya. Urwego rujejwe gucungera no gukurikirana ibijanye n'amashirahamwe y'ubwishingizi aka rwatunganije inyigisho kubamenyesha makuru kuri wa mbere kubijanye no kubasigurira ibijanye n'amategeko y'ubwishingizi n'ingene urwego aka rukora mu gufasha bitura igisata c'ubwishingizi Joseph Butore umunyamabanga mukuru akagasigura ko bifuza ko abamenyesha makuru bamenya neza ibijanye n'ubwo rwego bakaja baratanga amakuru abereye yasubiwemwe mu Kirundi na Jean-Marie Mayonga. En perspective, les sujets liés à l'assurance et les enjeux du secteur burundais des assurances, initiés, réalisés, présentés. Amakuru ajanye n'ivy'ubwishingizi n'ibindi bijanye n'ico gisata mu Burundi vyakozwe bikanasubirwamwo bikanerekanwa mu biganiro kumonesha kure no mu radio hamwe n'ibinyamakuru vyandika n'ibindi vyose bikorwa mu radio bifise intumbero yo gusigura ibibazo bijanye n'ubwishingizi mu Burundi gutosora neza kwegeranya amakuru ajanye n'itegeko rigenga ubwishingizi hamwe n'ibindi bisabwa kubahirizwa ha mpande y'ivyo byo guhimiriza abakorera mu binyamakuru kugira batanga inkuru zimeze neza. Izi nyigisho zizoba arakaryo ko guhanahana ivyumviro kugira abantu bose bamenye neza ibijanye n'ubwishingizi mu buzima bwabo bwa misi yose kuko biri mu vyo dukenera umwanya wose. Izi nyigisho kandi nakaryo komesha makuru ko guhanahana ivyumviro
ku bibazo vyibonekeza mu mwuga wabo no kuvugana ingene bokora amakuru ajanye n'ivy'ubwishingizi mu vyo bajejwe no guhimiriza abantu kumenya ibijanye n'ubwishingizi n'amategeko agenga ico gisata c'ubwishingizi. Pour vous, journalistes et professionnels des médias, d'échanger et de partager les contraintes relatives à qui régit les assurances. Ano makuru mu Kirundi harabandanya indirimbo 33 zahagaritswe n'urwego sense rucungera ingene amakuru atangwa zikaba zahagaritswe kuvuzwa mu maradiyo n'amateleviziyo akorera ku butaka bw'u Burundi. Mu kiganiro n'amenyesha amakuru kuri uyu wa mbere urongoye urwo rwego yasiguye ko zigizwe cane n'iz'abarundi zikaba zitosekaza akaranga n'imico vy'igihugu cy'u Burundi. Izo nazo zikaba ari izi zikurikira: araryoshe, mpamagara, umunyuka, nyashi, ikinyafu, hindukira, ikigori, body by the one, the fizo, nyaranja, akadaje, inzoga ni baby, naga do Natasha, akadaje do Alvin Smith, akinyuma, hange do Faberove, Maibud, Suguma, Kirungo, Kuzine, Ndimunyishu, Legend, abagabo bararya imbwa zikishura, ndarongowe, fatingidi, ubuki, mpako, umunoho, umudodo, ibisusu, Claude Fitville. Izo ndirimbo ko duheje kuzivuga, ikinyamakuru kizihenda kigasubira kuzicishako aho gikorera ntikizovuge ngo nticabimenye. Muri ico kiganiro n'abamenyesha makuru kandi Vestine Nahimana Rongo Essence yamenyesheje ko atangazwa no kubona hariho ubibinyamakuru bikora bitisunze akarangamutima k'umwuga. Harashoboye kwibonekeza amakosa atari make twafatiye muri rusangi, tukaba twarashoboye kuza rimwe na rimwe turahamagara abo vyega, rimwe bakahaca tukavugana, mbese n'ubu tukaba twongeye kubahamagara ngo uwumva ivyo yakoze atabitegera neza aze yongere ace kuri ubu rwego rwa CNC baze baheze bamwereke amakosa ingene asa. Muri ayo rero twarashoboye kushira habona amakosa ajanye no kudaha ikibanza kingana abantu mugenda kurondera kugira ngo babahe inkuru. Twarashoboye kubona amakosa ajanye n'ingene mushikiriza inkuru zihengamye. Twarashoboye kubona ingene mushikiriza inkuru zambika iceyi abandi bantu. Twarashoboye kubona ingene hashikirije inkuru zitosekaza akaranga n'imico kama. Twarashoboye kubona ingene hashikirijwe inkuru zishobora gutyoza umukuru w'igihugu, mbere harashikirijwe n'inkuru zishobora kuba zobiba urwanko. Twarabonye inkuru zijanye no gukengerana, mbese n'inkuru zirenze urugero, mbese twarabonye inkuru zerekana yuko hagati yanyu hari aho mutubahana canke hagati y'ibinyamakuru ubwavyo bitubahana. Ivyo vyose ababikoze hariho n'ayandi makosa mato mato tuba tutashoboye kuvuga. Ayo nayo akabajanye no kutubahiriza akarangamutima k'ibimenyesha amakuru, kutibahiriza intonde z'ibiganiro, kutazana muri CNC bimenyesha amakuru vyandika biriko biradandazwa ku masoko, kuhindura inzego zitwara ikimenyesha amakuru batabimenyesheje urwego CNC, kudasinya amasezerano na CNC, gukora umwuga wo kumenyesha amakuru ataburenganzira bafise. Abamenyesha amakuru bakora umwuga batiyandikishije muri CNC canke badafise ikarata ndanga mwuga. Amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyagarukiriza. Nkabandi bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye, mugira ibihe vyiza.